Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije kaze muri ano makuru. Uno munsi tukaza kugaruka kw'ihimbazwa ry'abamaratiri b'i Buganda, umunsi mukuru wama uhimbazwa igenekerezo rya gatatu ruheshi uko umwaka utashe. Ekereziya y'i Burundi no mu Rwanda ikaba yashimye ko uwo munsi mukuru uzoza urahimbazwa inyuma y'imisi mikuru ya Pasika, no kuvuga inyuma y'umushaha mweranda wa Yezu. Kuri uno w'Imana rero igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 niho Ekereziya y'i Burundi n'iyo mu Rwanda bahimbaza umunsi mukuru wahariwe abamaratiri b'i Buganda. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani niho ku mwami Mutesa haba urudandazwa rw'abantu. Ivyo bikaba vyarabonywe n'umuhinga yariko aragenzura Afrika Stanley. Amaze kubona urudandazwa rw'abantu rwakorwa n'Abarabu, yaciye arondera abamisiyonari baza kwigisha inkuru nziza kugira ngo ubwo bubisha babuhebe. Hatanguye kuza abaprotestani, mu nyuma haraza misiyonare ba Afrika. Abo bose bamaze kuza barigishije ijambo ry'Imana, abantu barakizwa ndetse n'abandi barabatizwa. Mu gihe bariko barigisha inkuru nziza igihugu c'Imana, b'Abarabu badandaza abantu ntivyabaryohera, kuko bobo bashaka ko abantu bose baja mw'idini rya Isilamu. Eka ndetse umwami Mutesa yarahavuye aranabategeka ko bose boja muri iryo dini. B'abamisiyonari bobo bakaba baratevye baranaja kubwira wa mwami yuko umuntu wese mw'iteka Imana yamuteye yoja mw'idini ashatse. B'Abarabu bamaze kubona yuko ijambo ry'Imana ririko rirakwira mu bakristu, bahavuye baja kubwira wa mwami yuko azohava akurwa n'abamisiyonari. Batevye kuko umwami w'Ubuganda yahavuye abagabisha, ndetse yicira Joseph Mukasa kw'igenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu, ati abandi bazohava batinye. Abari bamaze kwakira inyigisho bakazifata nka nkama, bakaba barankiye umwami yuko yoza arabakoza ico ashaka. Mu gihe umwami yagomba kubashurashuza ku nguvu, bakaba baravyanse, eka ndetse n'iyindi migigwa. Umwami amaze kumubona bamugarariza, akaba yarabashoreye abajana i Namugongo. Niko kubacamwo imigwi ibiri, abamugamburuka n'abagamburuka Kristo. Charles Mwanga yari mu bari baratahuye inyigisho, akaba yararemesheje n'umwana mutoyi bari kumwe yitwa Kizito yuko boguma bizeye Imana. Bamaze kwicamwo iyo mice ibiri, abemeye yuko bagamburukira Yezu Kristu bakaba bose baciye bafata ingingo yo kubica. Mu kubica bakaba bahereye kuri Charles Mwanga yari yaratawe gusumba abandi, baza baramuturira gake gake kugira ngo bose bahave bemera yuko batokurikira Yezu Kristu kugira bumvire umwami. Aho i Namugongo hakaba hahavuye hicirwa abakatolika 22 kumwe n'abangirikani 23 mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu, hamwe n'imyaka y'igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani n'indwi, kw'itegeko ry'umwami w'Ubuganda, bahowe ko banse kuva ku kwemera. Abo bamaratiri duhimbaza rero uno munsi bakaba bashizwe mu beranda kw'itariki ya 18 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 na Papa Pawulo wa gatandatu. Ikibanza biciwemwo i Namugongo kikaba gisigaye ari ikibanza ceranda gihurumbirwa na bose, cane cane bakeneye gukuza ukwemera n'ukwizigira, ndetse n'abakeneye gusenga neza. Mu gihe mu myaka ya kera ico kibanza cari kizwi nk'ico kwiciramwo abamenja abagararije umwami. Namugongo imaze kuba ikibanza rurangiranwa, kikaba kigenderwa n'abantu benshi uhereye mu bihugu vya kano karere, tutibagiye Afrika yose, ibihugu vya Buraya, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya n'ahandi. Aho twamenyesha kandi yuko n'abapapa bahavuye bagendera ico kibanza. Uwa mbere yagendeye ico kibanza ceranda
akaba ari Papa Pawulo wa gatandatu yahaje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane, akaba yaba umupapa wa mbere agendeye Afurika yo munsi ya Sahara. Uwundi mupapa yagendeye ico kibanza akaba ari Papa Pawulo wa kabiri yagendeye ico kibanza ceranda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Uwa nyuma yagendeye ico kibanza akaba ari Papa Francisco yagendeye ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu nyigisho twokura muri bano bamaratiri b'i Buganda rero ngo akaba ari uko abakristu bofata nkama ijambo ry'Imana bigishijwe, bakaba abamaratiri mu buzima bwabo bwa misi yose ku tuntu duto duto ufatiye ku mibereho y'abantu atawurenganya uwundi. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Hano niho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Olivier Ntwari nayabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Gira iteka.